abantu barakwiye kugufata sinzi ko ari ukuvuga bavuga ngo sinzi kubigira bavuga ngo Faustin tumugire nabi ngo kubiri ngo Faustin Ndikumana tumugire nabi kuki amwagwanye wangi ibyo turiko turashikiriza bitiriko birashikizwa n'abandi nibi ni mu mbarire ingorane twe tuvuga mu namashinga amategeje buri sinabonye bagira tableau bavuga zazindi cyo gituma n'ubundi dusaba mbere ni yuko turasabana na procureur w'Ingozi yo dossier yashikiye ko hakore nyene nk'umugabo haranira ubutungane arekuri izo zirakarengane yabo bana abarundi n'abakungu Faustin Ndikumana nta bigwanisha tunze nta bigwanisho yigiza tuga nta bigwanisho azotuga bicira umuriro iyo siyo ngwano yiwe irazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu nimwe tuka tuti bishobora bitakarisha ikizere c'inzego nkuko umengo mu nzego ntawe umenya ufata ingingo ntawe ugira iki ntaco niyagiriza ndabona ko ndiko nafasha igihugu ukiri ikijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwansi w'igihugu nije nkwaye igihugu jijuka canke uzotinda ujijuka harabaye ikintu kidasanzwe hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2026 cabereye mu ntara ya Ngozi muri centre y'Ingozi quartier bita Kinyamisanzwe mvukamo ntuyemwo ahari pete yiwanje nyene familiare meme twakuriye hasanzwe hari ubunywero ufasha abantu kuruhuka ku mugoroba iyo bavuye ku mirimo nibindi utanze akazi kugwaruka rutari ruto ko ubunywero bwisununuye hanyuma hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi yavuye ku cyo bita transformo cari cahiye haragize imisi hari umwijima n'amaplaksore twazi yaraha ugasanga ntatena umwanya munini nari kumbaza bime directeur general wa RYINSHI ngene dufasha ico kibazo kandi ari karakidufasha mugabo rero hari inkozi y'ikibi bidasanzwe yatengere muri uwo mwijima yinjira afise inkoho yinjirana inkoho n'agapfuko bakarimwo grenade mudu z'igisoda shasha niboti abitwara ahantu muri kwa hantu hakunda kuba hari abakara ajyayo mu bakoresha mu bikoni mu gukinjika ivy'abakiriya bariko barasaba babiterekayo MUTEGO rero ngo wari uhari twagiye twaze hirya no hino ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bagenda polisi kiza kugira fuye perquisition ngo hamaca babace berekana ati turafasha ibigwanisho kwa Faustin Ndikumana iwe mu kiti nce nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro irementanya ridasaye ko ndicira umuriro donc nshaka guhunganya umutekano w'igihugu kamara amazi hanyuma novuga ati ya mana dusenga idasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano waho hantu yaciye abibona utaradaca muri iryo joro nyene ataza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona bihutira gutelefona inzego z'umutekano igipolisi ati muze mudutabara twebwe turabona ibintu byateye amakenga tubonye inkonga abakiya bagiye murazi ko kabarara k'abantu benshi tubibonye ubunyene hariho n'umufuko tutazi biwurimo inzego z'igipolisi ziraza haje icegera c'utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi azana n'umupeje aza kugira nyene peve nyene vyagenze barashika barakura uwo muzigo barakurikiza kuza barabitwara cadutangaje rero nawe wakoze rero ko ari batandatu baciye bafatwa ngo bagira enquête
barafungwa abantu batabura kubaza ati none abantu batabaje baja gufungwa gute igihe twese bati bari mankete ayo mankete yego ni muwumvize n'ibisaza mugabo ibyumvikana ingene umuntu ariya naho yoguma ku kazi uwo muhamagara ukagira ico mubajije kuko yago arinza gutabaza ntari karaje hama ubijara heza dossier gabo ikintu kiri mu kiri charge kiri kuri abo bantu uko nta kihari no kwa procureur nta kihari abakarabaza nawe charge ko nta kintu infraction nimwe bagiye bwato gatangazwa n'ingene umengo ho hari indi bintu cyakubandanya kuri yo afe kuri ico kuri yo afe ikindi nuko habaye inama y'umutekano harabaye inama y'umutekano irimwo inzego zose za province kunda kuba kuwa mbere irongowe na buramatari wa Butanyerera inzego z'igipolisi zose zihari bazi ko bagira indego z'igipolisi z'igisirikare ba procureur abajejwe iperereza abajejwe ubutungane ba PJ bose ariho bari ico kibazo kiravugirwa polisi yaje aravuga ati ico kibazo kimeze uku abakozi bo muri Butanyerera baratelefoneye baratubwira ko bafise ikibazo turaza turabatabara abantu batabura kwibaza ati none batabaye bopfungwa gute ngo namatohoza ayo matohoza rero ne sinzi uko abantu bihisha mu matohoza hanyuma rero muri ico gihe nubwo bunye cababuga cyo rero twebwe twagira dushikirize abarundi n'abakungu FAUSTIN NDIKUMANA nta bigwanisha tunze nta bigwanisho yigiza tuga nta bigwanisho azotuga bicira umuriro iyo siyo ngwano yiwe irazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu ni n'ugwintwari bereye ivyiyumviro ubwenge politike z'igihugu amategeko icavuga iterambere ryoza gute ibyo twize ibyo tubona handi kuri yiwe cyacu kivyo buraka kaga niyo ngwano ya FAUSTIN NDIKUMANA birazi ushaka kundemeka ivyo bintu by'ibigwanisho nakamara amazi nasubiza ubwenge akaru twasubiza ubwenge furi kubara ibigwanisho bihuduburiye heje twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse teisoni ikiri muri iki gihe bimwe mu byiremenanye muri no myaka abantu nkabo igihugu uravye ngwane dufise gifise turiko barosera zigende cyotera imbere ngere ute uwe nabakaba kizinduka ngo je gucirirwanisho kwa naga murumva ibihe tukirimo harimo gukoze bw'ikibi burenze mugabo harimo n'ubujuju cagata muri abo bantu kuko ndabona ingene uriko uracafuza isura y'igihugu kuva yuko ibintu nk'ivyo biba mu gihugu ugasanga uriko uratesha icizere ku nzego igeze ko byanza ko zibikora gatagubwiza ati rero n'inzego ziriko zikora iki cyo bita credibilité des institutions yugo none abibimba gikora nk'ibintu nk'abindi ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishiramo umutangira gute bakigenza uko nakamara maze cyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu umukuru w'igihugu umushiranganje w'ubutungane umushikiriza manza kizigenzo wa republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga amateka abavyo bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'Uburundi mena yabyibiki ibintu biteza urubw'igihugu babihagariki n'umuvumo twaba turiko turikwegera abantu bapfugo bagira umushikiranganje w'intwara w'ubutungane yari mu nama nshinga amateka hari karavuga abantu bapfungiye ubusavuga ati abantu bapfunga umukuru n'amashinga amateka izo ntwara zo mu butungane isi kanki abantu babahe barisi igipolisi baho bapfunga vyanka ko bafata inyungu bagira gute bigenze gute inzego zihari le ministère public est unique et hiérarchisé
ibintu ngivyo bishobora kubana muri n'ibintu by'akamaramaza muri ibi barakwiye gufata ingingo bagatuza ivyo bintu tubateye akabo kuko iyi ni ka example ni naho abantu barateramira avuye kuzi bakagira gute ayo mataxi tugatanga mu ikomine nyene n'iryo terambere rya komine amarodo va turi hamwe ikomine muri za obere ni none umuntu agifise comportement ngiyo acigenza mu gihugu kigendera ku mategeko rivare republicaine nizo bakwiye kudefanda izi nzego bagashika intwaro rusangi agateka kazira mu turuka turavuga ubutungane kurubwa kuri ubutungane bateza urubwa ya justice binge biruga abantu bidoga biriko biragaragara ukiverne mu gihugu ubutwara uwundi ninde utwara uwundi ninde ufata ingingo ninde antadoro ufata ingingo ninde haro bapukire haro bose barabona situation yuko none ikibazo gica gihagarahe baba nza wumva ngo turiko tura telefona ngo mu procureur cyangwa tubwe ngo bamugire ko pressure bagire gute twamato vyumva cyo gituma n'ubundi dusabane bere ni yuko turasabana na procureur w'Ingozi yo dossier yashikiye ko hakore nyene nk'umugabo hano ubutungane are kuri zo zira karengane yabo bana batandatu abana muri iki gihe cy'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje za humanité n'ani mashuri yisumbuye bari bironka ubuzi gera comptable caissier sécurité guserva batunze imiryango bamwe bashaka no kubana bigira bagira iki nawe nguraje turasara gushaka FAUSTIN NDIKUMANA ugaca utubamwe ariko ngo binjira mu kasho abana ariko bazira ikisivu tusaba niwa ntera kama abo babari kuri aje kwibandaiza kwibera ubuzima bwabo ka misi yose ukabona ko aho uri nyimba wakoze ivyo bintu ukabona ko uri umuntu ari karagenda uza gufungisha abana bifite imyaka 20 ningahe kwa bakitangurira ubuzima biviriye mu mashuri muraza agashomeri kari muri iki gihugu mugabo uri kuraza kubonera ucafuza ngugira iki twaragira inuze yuko abantu sinuba ngo guhindura ingendo guhinduza ingendo bamwe kubahinduza ingendo kandi inzego z'igihugu zikabikora kuko tubandanije uku iyi sura y'igihugu twirirwa baravuga ngo ibikiri biki ngo abantu ngo ntibeze ibi byose bitera biva ngaho procureur general w'Ingozi kora nk'umunyabutungane dossier est vide abantu bareze igipolisi barabivuze baravyema barabivuga abapolisi barabivuga none abantu bapfungiwe gushika ryari gangi sinzi yuko ari kuvuga ati nakabyi abantu barakwiye kugufata sinzi ko ari kuvuga bavuga ngo sinzi kubigira bavuga ngo fose tumugire nabi ngo kubiri ngo FAUSTIN NDIKUMANA tumugire nabi kuki amwagwanyi wangi ibyo turiko turashikiriza bitiriko birashikizwa nabandi nibi ni mu mbariro ingorane twe tuvuga mu nama nshinga amategeko buri sinabonye bagira tableau bavuga zazindi nta bantu babunye icegero cyenda amashinga amateka berekana ngo ingorane zihanze abanyagihugu bagiye
kugirisha enquête ntimwazisoma ijya enquête ni Faustin Ndikumana ari yayikoze ejo bundi mu gikorane se n'umwe mukuru w'umuganga avuga ati aha karengane turiko turakora hana muri za neza tubuza abanyagihugu kwidandariza bwira gute twiki tuti twihanura ati abanyagihugu nibatanyirwa ni nk'amazi ibijya nije nabivuze umushirangaje we gasha leta ibyo yirirwa ati haguruka iki bingana gute umukuru w'uwenye ndije ari bavuga muri obuha ibintu biriko biratujana ahubwo hagufata ingingo tuje hamwe abandi sinzi yo bari n'ubujuju burenze ubu hageze ko abarundi bahaguruka bakavuga tuti igihugu tugisove gute tugishire ku murongo gute kije hamwe n'ibindi iyi myaka turiko turatakaza tuguba muri ubu bujuju mu ndyane ibara vy'amahinguruka ugasanga turi nyuma igihugu ziko zirafata z'amakuzi gusanga zimengo zitera kuzidukumira zigira gute kugira conscience ati tuje hamwe turabinge n'iki kintu tubigorora n'abavuko no musi bavuke jo igihugu mugabo tukaguma muri bwa bujuju bumwe bwo hasi je nibaza yuko hageze kameme yuko na cyane cyane inzego z'igihugu ego zifata ingingo ziboneka kuko abana bashaka bagira inaba abandi haje Imana iratubona twese ico kibi mushaka gukora mukorera umuntu Imana itubona twese twashimiye inzego z'umutekano nabisubiyemwo ziri clair inzego z'umutekano z'igipolisi izo nyene tuzi visikuze ziremanga neza ko ari bo baterefone batabaza inzego z'igipolisi z'umutekano kuri zo gushika no munsi uko tubizi gene tuzumva nta kibazo gihari mugabo dossier yita ko iri mu utuga ko nitegeza kucisha kwa OPG akagira PV ibyo yabonye n'ibiki hadukaja kwa procureur ubu rero uraza ko hari bya bintu mu Burundi biba muntu witwi ukabura ufata ingingo ukabura ugira gute kibazo gihagaze ga mugabo twitwo tunavuga tuti twita twateye akamo tutera akamo procureur n'abandi basosho cyo bagira cyo bafashije harabahari gateye akazira n'abandi bantu bose bogira cyo bahanuye bahanure uyu mugujira gateye akazina muntu bagira ico bahanuye nimwe tuka tuti bishobora bitakarisha ikizere c'inzego nkuko umengo mu nzego ntawe umenye ufata ingingo ntawe ugira iki Niga cabarongo ubutungane ngo ntabuze ngene bukora ngo bugwaye hehe ngo bwamunzwe niki ibyo byose ucome ngo biko bija kumugaragara ko ikibazo cavugiwe mu nama y'umutekano kiba kivuze kumugaragara abura amatari aro bari bakinje kivuze kumugaragara bya bindi wabona shira kwa yabikoza avuga ati reka ngume nkorera mu rufuri ngiribi naho ivyavuzwe kumugaragara ari ibi ntore duteri akamo inzego abo bantu bashaka gukora ibintu bagira ikibondoda bagira iki babigize kuko amve ndo konte inzego zishatse kugira enquête zirashobora kuzabona abantu bari nabi nabo bashobora kubabona kumira bose n'izindi nyungu ashaka kubikamisha bagira iki niba baba ngo c'est population carcérale umushikiranganje ubutugane no muvise mu nama nshinga amateka kuvuga ati Faustin Ndikumana agiye kugira ngo guhorokerwa ihibambewe kabisa ihibambewe jewe ibanga ni ryarindi ntaco niyagiriza ndabona ko niko nafashe igihugu
ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwansi w'igihugu n'ije nkwaye igihugu jijuka canke uzotinda ujijuka kuko iki gihugu turagisanga n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese ntangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyene kimwe canyuma wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatamo ubujuju kabisa nuko utazi n'igihugu nyene kibaho caye gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi rimwe rimwe nibyo hari igihe donc tubibona ibindi naho umuntu aratongwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turaba ngo twagize Imana imbere ejo bundi hari umuntu umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukodonozoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenga ikigwigwamana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu by'ibigirwamana ati batira mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni freshere babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni freshere neza ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishamba kandi arwarakomeye ivyo rero Imana ishatse gukigira umuntu amukingira aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya abamuriba burya byo mukora na mwebwe Imana irababa sinuhagarika rero nukuri sinuhagarika ufise ivyo nanyumve iyo yakingiye abo izo ntoye nanje zonkingira